Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese nizera ko muri amahoro kandi muguwe neza. Ni iteka ridasanzwe, ni ivy'ubwiza, ni umunezero udasanzwe, Imana isuye kutwereka akandi karyo n'ubundi buntu bwayo burengeje, aho isuye kuduha akaryo kadasanzwe ko kwiyaga namwe muri kino ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'ubwiza, ikiganiro intahe y'ukuri, aho tuyaga kw'ijambo ry'Imana kuko twaratahuye ko uko turushirizaho kumenya ijambo ry'Imana, ku ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri naho ko kubaho kwidegemvya. Hari ubuzima bwinshi abantu babaho kubera ko bakagorwa, kubera ko batamenya ukuri, ariko iyo umuntu amenya ukuri arabohoka, agendana intahe y'ukubohoka, kandi iyo ntahe niyo ntahe y'ukuri kuko ni intahe Imana ishinzwe. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubohowe na Kristo arabohoka vy'ukuri. Rero iyo Kristo akubohoye ni intahe ishingwa n'ijuru, intahe ishingwa n'Imana. Rero iyo umuntu ariko aragaragaza umwidegemvyo wo kubohoka, niyo ntahe y'ukuri nyene tuyaga muri kino kiganiro. Rero ndasubiye kandi kubakira mu kiganiro intahe y'ukuri co kuri uno musi. Ni intahe y'ukuri ya mbere ya kuno kwezi kwa gatanu, nongera kandi abifuriza ukwezi kwiza k'ubwiza. Ego tudatevye rero reka tuje mu kiganiro nyezina. Mu kiganiro c'uno munsi tugira tuyage ku kintu bita ubushobozi bw'imigenderanire canke ubushobozi bw'abantu, ubushobozi bw'imigenderanire n'abandi bantu. Tuvuze ubushobozi bw'imigenderanire tuca tumenya ko vy'ukuri kwanza tubanze tuyage ku kintu bita imigenderanire. Imigenderanire niki? Ni uburyo tubanyeho n'abantu, ni novuga ati nubushikirane buri hagati yacu n'abantu. Ico nico bita imigenderanire. Hagati ya mama na papa haba hari imigenderanire kanaka, hagati y'umwana n'abavyeyi ubona nundi uvuga ati nindi migenderanire, umwigisha n'abanyeshuri ni imigenderanire, umukozi n'umukoresha iyo ni imigenderanire. Rero uno munsi rero tugira tuyage imigenderanire mu buryo novuga tuzoyaga ku kintu bita imigenderanire. Uno munsi turatangura, ni tutaheza tuzobandanye kuri iki kintu bita ubushobozi bw'imigenderanire, kuko turiko turavuga ubushobozi bw'imigenderanire ntituzogiranira imigenderanire. Ego urashobora kugiranira imigenderanire n'ibintu vyinshi, ariko na cyane cyane tuzofata akanya tuyage kuco bita imigenderanire hagati yacu n'abantu. Rero utaratahura kino kintu bita imigenderanire n'abantu, hari ahantu henshi utazoshika mu buzima. Ego ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kubaho kwidegemvya. Hari ukuri umenya ukagira ukwidegemvya mu buzima bwawe. Mu gihe uko kuri naho utakumenye ushobora kubaho ubuzima bwawe buri kwa kundi nyene kandi warakiriye Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu acisi cyare mu gishasha, nivyo, kandi hari ubuzima kanaka yakira, nivyo, ariko kubwo buzima kugira ngo ngaha kwisi ubugaragaze biragusaba ugutahura ibintu kanaka. Hari ibintu kanaka ugenda uratahura. Muri nosi hari ikintu bita novuga ati hari ukuri kanaka utegerezwa kumenya kugira ngo ushobore kugaragaza ico Imana yaduhaye muri Kristo Yesu, ubugingo budashira twakiriye muri Kristo Yesu. Hari ico bita kwakira ubugingo budashira kw'isi, tuvyakira biciye mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari n'ikindi bikintu bita kugaragaza ubugingo budashira, kugaragaza kugendera muri iyo ntsinzi. Nimba tuvuga muri Kristo twarakiriye intsinzi, hari intsinzi nyene twakiriye, mugabo hari kugaragaza iyo ntsinzi. Nimba tuvuga ko muri Kristo twakiriye amagara meza, twarakiriye amagara meza, ariko hariho kugaragaza rero ayo magara meza. Twarakiriye ukugororoka, ariko hariho kugendera mu kugororoka, ariko twokwita kugaragaza ukugororoka. Ivyo vyose kugira ngo umuntu abishikeko birasaba ukuri kanaka agenda aramenya, hama uko kuri kukaca kuvyara intahe y'ico yizeye, y'ico yakiriye. Yesu ashimwe. Na niyo mpamvu tugenda turiga. Urashobora kubona nk'akaroye gasanzwe, umwana arashobora novuga ati iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo, nimba yahora ameze uku ntaca ahinduka ubwo nyene, oya, go hari ibintu kanaka bihinduka muri identite yiwe,
muri karangamuntu kiwe niko twavuga hari ibintu kanaka byahindutse mugabo arashobora kuba yari karanwa urumogi akabandanya n'urumogi none abatakiriye Yesu Kristo aba yamwakiriye nubwo akinwa urumogi mugabo habakiriyo urugendo rwo gukura ubwo rugendo nago rurafatanye cyane n'ukuri agenda aramenya uko ugenda uramenya ukuri niko ubuzima bwawe bugenda burahinduka rero uno munsi tugira tuyage muri uko kuri kuko hari ibintu byinshi dutegerezwa kumenyana cyane cyane nk'abana b'Imana muri ivyo bintu dutegerezwa kumenya nubwo twakiriye Yesu Kristo kuri nosi kugira ngo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza byaduhaye gucika abana b'Imana nivyo kandi kuba turi abana b'Imana tuzoja mu ijuru nivyo ariko rero kuba ngaha kuri nosi kugira ngo tugaragaze kuganza kuri nosi hari ibintu kanaka dutegerezwa kumenya kandi utabimenye uzobaho ku isi ni wapfa uje mu ijuru Imana ishimwe kako wize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ariko kuri nosi uhabeho ugowe kuri nosi uhabeho kwa kuganza turonka muri Kristo yamagara meza turonka muri Kristo Yesu zyansinzi y'amasezerano y'Imana atana kimwe cagushitseko igitangaza ugiye kurusoma Bibiliya Imana iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya kibazo malaria zirigwa zirica abantu kwa muganga kansere zirigwa zirica abantu kwa muganga novuga ati amasanganya yirigwa rica abantu mu mabarabara tubabona hama ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje ntibishwe na malaria ntibishwe na kansere ntibishwe na sida bishwe no kutamenya uca wumva yuko ukutamenya kurashobora kukwica kandi wari novuga ati wari warakiriye Yesu Kristo ukazanga umwana w'Imana umurozi nyene aramuroze aramuhamvye nyene aragiye si vyagenze gute hari ukutamenya mu karere kanaka atakiriwemwo umuco kuko iyo umuco uje umwijima urahunga rero uno munsi reka tutagiye kure cyane tugaruke muco twagira tuyage ko uno munsi nico bita ubushobozi bw'imigenderanire ni kumwe mu kuri ishengero dukwiye guhishurirwa muri bino bihe kuko aka karere k'imigenderanire benshi muri twebwe usanga ego twarakijijwe mugabo turakirengagiza twarakiriye Yesu Kristo mugabo ntituzi uburyo tubana n'abana ntituzi ivyo guha agaciro n'ibitari ivyo guha agaciro ugasanga abantu turabitiranya warakijijwe ugiye kuraba mw'isi hari ukuntu navuga ati ibintu bitonze ukuntu ibintu bipanze umukuru w'igihugu aguhaye opportunity yo guhura nawe ntuce ugenda ukaca novuga canke umushefu wawe ku kazi aguhamagaye mu biro naho muba mwariganye hariyo kumenya ati turi muhira n'umugenzi ko twariganye twarakuze mugabo tugeze mu biro vyiwe n'umukuru w'igihugu canke tugeze mu biro vyiwe n'umushefu kanaka kubera ko ni migenderanire ni relation yahindutse ari mu biro vyiwe ni chef utegerezwa kwitwara nyene nk'umukoresha wiwe ntuce ushaka kuzana bwa bugenzi buri muhira ngo uce ubuzana mu biro vyiwe kuko n'uburyo nyene dutegerezwa kubimenya no musugiye kuraba ingorane nyinshi dufise novuga ati nk'abana b'Imana usanga abantu bariko baragenda bapresenta bagaragaza ni kubera ko nitwamenye guha agaciro imigenderanire kuko imigenderanire tuko turavuga imigenderanire ni ikintu gikomeye cyane tugira dufate uburorero bungahe muri Bibiliya twerekane novuga ati twigire hamwe uburyo imigenderanire ishobora kugira ubushobozi bukomeye mu guhinduka k'ubuzima bw'abantu Yesu ashimwe reka dufate nk'akarorero ka mbere dusomye muri Kuvayo igice cya 2 ku murongo wa 18 hava ngo bashitse kwa Seruweli arababaza ati ko muje n'ingoga uyu munsi ngo bati nuko umuntu w'umunyegiputa yadutabaye abungere atakwa tuvomera amazi ashora umukuku bano bakobwa bari basanzwe baja kuvoma bashora umukuku imisi yose se wabo yarasanzwe azi amasaha bagirako ariko umunsi umwe baje kare arababaza kuko vyaramutangaje arabati kubera ko no munsi mwaje kare baca baramubwira ati vy'ukuri uno munsi twahuye n'umuntu hari umuntu yadufashije aratuvomera amazi aranatwirukanira abantu bashaka kutugirira nabi ugiye kuraba aba bakobwa inzira yabo canke igikorwa cabo carabaye novuga ati carabaye facile caroroshe uwo munsi kubera ko bahuye n'umuntu uno munsi waruzi yuko hari ibintu uri kurarondera iyo myaka yose ushobora kuba umaze imyaka 10 uri kurarondera ibi canke biriya umaze imyaka 10 warahejeje amashuri
urafise diplome, urafise ibikwiye byose kugira ngo ushobore kuronka akazi, ariko waruzi yuko ako kazi ukeneye kari mu maboko y'abantu. Uno munsi hari umuntu umwe mwohura gusa, umwe apana babiri, umwe ukacironka akazi. Ikoti ry'ubushomeri wari wambaye imyaka irenga 10 bikaba birarangiye nkuko aba bakobwa bari basanzwe babikora, kandi ubuzima bwabo nta speed nta ngoga yari mu vyabo, ariko umunsi bahura na Mose, uwo munsi batashe kare, uwo munsi vyagenze neza. Rero hari ahantu uno munsi umaze iminsi wifuza gushika, hari urugezo wari wifuza gushikako mu buzima bwawe, ariko bigoye yuko ushobora kurushikako kubera ko utahuye n'abantu bikimaze. Ugiye gusoma nyene muri Bibiliya urabona igihe Abisirayeli bariko baragwana, Yosuwa yari karagwana, yakagwana nk'abandi bose, ariko ugiye kuraba hari undi muntu ku ruhande yitwa Mose yari amudugirije amaboko. Igihe cyose Mose yaduza amaboko, Yosuwa yaratsinda. Nubwo Mose atari karagwana, mugabo Mose adugije amaboko mu gishingo ca Yosuwa yaratsinda. Ariko igihe cyose Mose amanuye amaboko, Yosuwa yaraneshwa. Waruzi yuko uno munsi hari abantu bo kudugiriza amaboko hahandi wowe udashoboye. Erega ugiye kubyanariza ukabiraba neza, Yosuwa nta bushobozi bwo kunesha intambara yari afise, ariko icyatuma Yosuwa anesha intambara ni kubera ko yari afise abantu nka ba Mose bamudugiriza amaboko. Si mu buryo bwo gusenga gusa, ariko uno munsi urashobora kuba udashobora gushika muri rya entreprise kanaka, ariko hari umuntu umwe gusa ashobora kukudugiriza amaboko muri rya entreprise, akagushikirayo akavuga ati uno mwana ndamuzi, akagushingira intahe gusa. Uwo muntu mufise akazura karonka utarinze kuruha. Vya bintu umenga ntavyo warushoboye, nkuko Yosuwa atarashoboye atamerita novuga kunesha intambara nayo yarashoboye, kuko ikigaragaza ko atayarashoboye nuko Mose amanuye ibiganza, Yosuwa yaca kubitwa, yaca neshwa. Rero ico cerekana yuko burya mu buzima hari abantu ronse bakudugiriza amaboko. Abantu tuzobibona mu vyigwa bikwirikira, aho tuzobona uburyo bw'abantu dukwiye gusaba Imana, tugira Imana ati Imana ndakeneye uno muntu, kuko abantu bose ntibasa mu buzima. Na niyo mpamvu dukwiye gutandukanya imigenderanire. Hari abantu duhura bakaba ba mate bacu, bakaba ba colleague, abantu dukorana. Hari n'abandi duhuye utegerezwa guca bugufi, kuko uwo muntu ni wakuduza ku rundi rugero. Ugiye kuraba Yosefu yamaze imyaka mu gasho afunzwe, azi kuvugishwa, ingabire yo kuvugishwa kwa Yosefu. Ugiye kuraba mu gasho yaravugishwa, amara y'imyaka ari mu gasho afunzwe, ari vyose bimeze uko imyaka yose yoba yaramaze, yarariyo afise ingabire yo kuvugishwa. Mugabo umunsi umwe mu bo yavugishijweko connection yamushikanye ibwami, kandi umunsi yashika ibwami yavuyeyo ari premier ministre, ntiyavuyeyo nk'umufungwa asanzwe. Uno munsi urashobora kubuzi gukora uwo mwuga mwiza ukora, mugabo warabuze abantu bo guconnecta ibwami, warabuze abantu bo kuvugira ibwami, kubera ko ntiwaronse ama relation. Novuga ati imigenderanire y'agaciro, hari imigenderanire y'agaciro tuzobibona, hari imigenderanire dukwiye guhunga. Kuko ugiye kuraba imigenderanire Samusoni yagize na Delila niyo yamugwishije, imigenderanire Amunoni yagiraniye n'umukuze wiwe niyo yatumye ahomba ubwami. Hari imigenderanire dukwiye guhunga, hari n'indi migenderanire dukwiye kugumbira, nk'imigenderanire ya Dawidi na Yonatani. Iyo Dawidi atahura na Yonatani, hari ibintu byinshi atari kuzoshobora mu buzima bwiwe. Rero bene data, kumenya agaciro k'imigenderanire ni intango novuga ati ni intango yo kuroranirwa muri buno buzima ngaha kwisi. Yesu yaravuze ngo kuri nosi ndabarungitse nk'intama mu mabingira, ngo murakwiye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, kuko bino bintu mw'isi y'umwiza canke abantu badakijijwe barabizi. Uno munsi mwene data araguhereza akazi, umudandariza ukaca uhomvya, ngo nakare ni mwene data ntashobora kumfungisha, kuko arabizi yuko musengera hamwe, ntashobora kumfungisha. Mwene data aje kugushorera umuhaye pirate kandi ubizi. Na niyo mpamvu tuza tubona ugasanga umuntu arakijijwe aciye ku ibotike ry'umuntu basengana, agiye kugurira ku yindi botike yundi umuntu w'umupagani. Byagenze gute? Kubera ko nta kwizera, yaramaze guta ya migenderanire. Ni mwene data mugabo nta migenderanire y'ubwizigirwa iri hagati yawe.
rero uko tugenda turamena kumenya novuga ati kugira ubwizigirwa tuzobona ibintu bigenda birakuza imigenderanire mu vyigwa bikwirikira ariko uno munsi twako turavugana ku kintu bita agaciro k'imigenderanire hari ingorane nyinshi dufise uno munsi mu buzima bwacu kubera ko atamigenderanire twagiraniye n'abantu kandi burya abantu barakenewe mu buzima kwijambo ry'Imana rivuga ngo isi amajuru na Imana isi Imana yayihaye abantu na Satani ari Satani kugira ngo ngaha ku isi aze kuhakora ategerezwa kuronka umuntu bakorana ategerezwa kugira imigenderanire n'abantu ugiye kuraba Bibiliya bavuga ngo Imana yararondeye muri Yesaya igice cya 6 menga ni Imana yake iravuga ngo ntumende Imana ishaka gukora ku isi yararondeye uituma irarondera imigenderanire y'abasenzi kugira ngo basenge ugukora kwayo kuze ngaha ku isi bikunde na Satani ashaka gukora muri quartier ugasanga Satani ashaka kwica abantu agira gute ahagarika umuntu umwe agira imigenderanire n'umuntu umwe twita umurozi muri quartier kwazubona abantu batangiye gupfa umenga baraganye gupfa umwe kuwundi kubera iki hari imigenderanire Satani yagiraniye no umurozi akamuhereza access akamuhereza uburenganzira bwo gukorera kuri yose kuri muri ako karere rero amajuru na Imana isi yayihaye abantu rero kushaka gutera imbere ngaha kuri inoze warakiriye Yesu utamwakiriye urakeneye abantu urashaka kuvuga ati urumva twarakiriye Yesu Kristo byaraheze Imana ishimwe byaraheze kandi naje ndavyemera gose ariko kuganza kuri inoze urakeneye abantu kuko ako kazi wiri gurasengera uvuga ati man makazi none nibiti bizokaguha abantu nimba uri kurategura business iyo business ukeneye ni bande bazogushorera n'abantu ni ikintu cyose uri kurategura ayo mashuri uri kuriga none okay ni wayiga wenye ni wayiga ukayaheza ego ntushiremwe abantu ni bande bazoza kufrequent ivyo ukora n'abantu rero turakeneye abantu mu buzima bwacu turiko turasenga kenshi turasenga twafata Imana mpa amafaranga ariko tugiye kuraba ahubwo twosenga cyane Imana iduha abantu b'igiciro mu buzima bwacu tuzobona mu vyigwa bibandanya ikigwa cyo kuwa 2 no kuwa 4 uza abantu dukiye gusenga tubwira Imana ati Mana duhe bano bantu hari abantu tuko turasenga tuvuga ati abantu b'igiciro baratuza uno munsi ni wasenga usenga uvuga ati abantu b'igiciro baratuza ugiye gusoma muri Yesaya igice cya 60 turavuga ngo abantu b'ikimazi ngo bazova iburasirazuba ngo bave hirya no hino banze ko ngo abami bazodukorera abo bami n'abantu rega rero tuko turasenga dusenge uno musaho tugarukirije ni hano twabonye agaciro k'abantu twabonye uburorero bumwe ko hari abantu kugira ngo ushike ku rugero kanaka ubakeneye kugira ngo bagushikaneho mu biganiro bikurikira tuzoyaga mbega nabaye abantu dukeneye kuko si abantu bose dukeneye hari n'abandi bantu dukwiye gusenga Imana dukurire mu nzira tunahuye nawe Imana ikimwegezayo ti abantu bimbura kimazi bave mu nzira zacu ariko abantu bikimazi batuzeko tuko turasenga dusenge dusaba Imana abantu rero uno munsi natugarukirije ndabatumiye cyane muri session ikurikira mu kiganiro gikurikira aho tuko turayaga ubushobozi novuga ati ubwaye buryo bw'abantu dukiye gusenga dusaba Imana nabaye abantu dukeneye kuko udatahuye ubushobozi bw'abantu mu buzima bw'umuntu kuko ibintu byose dukeneye biri mu maboko y'abantu Imana turayisenga tuyisaba amahera mugaba amahera Imana ntitanga amahera mugabo irashaka kuguhereza umuntu uwo muntu akaguhereza amahera kuko amahera ari mu maboko y'abantu nese abantu bakora amafaranga ubuzi dukeneye none Imana izoturungikira abantu kuko ako kazi uri kurasengera je nari mfise umutwaro wo kuzoja kwiga abroad kuzokwiga hanze mu muryango wacu nta muntu numwe yiga hanze kandi sukuyemera niko biri ndi umwana wo mu bukirasazi mu Kinama rero kwiyumvira nta n'umutegetsi jenzi mu muryango wacu yari kundondera ishuri hanze ntawe uhari mugabo Imana yaciriye inzira yampuje n'abantu abo bantu nyene baba aribo bamfasha uno musi niga hanze rero nawe Imana irashaka kugucira inzira ikaguhuza n'abantu bikimaze rero ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro ndabatumiye kino kiganiro kikaba cyashoboye kugufasha ugisangize babiri canke batatu naho ubuta tuzoba turiko turayaga uburyo novuga ati abantu nabahe bantu dukwiye gusengera mu buzima bwacu ndabatumiye ku munsi wa 2 naho ubutaha